Je tumaze umwaka tuzinanye. Tuzinanye na je. Kandi ndamukunda. Je nawe tuzinanye. None kuri kuranyihakana je ndakuzi. None bobo uyu tuzinanye jewe. None basi nkaho ibi bintu uri kuragira imbere ya kamera ntubona ko umuntu bagiranye dote ashobora kugira mu ikibazo. Maze zimye kamera kwa. Navyumve gusa ko ndamukunda. Basi rindira twe duheze ikiganiro hama murabisubiramwo pembeni. Shobora kumwemera kandi ndamukunda nashobora kuja mu kindi na kimwe na watemeka nkunda. None bobo uyu muntu kwari nta nuwenze yarufu nta nuwenze nimwe nayo ndakubwira ati jewe ibintu by'ingorane nguma mpura nabyo ibintu by'ingorane nguma mpura nabyo ariko umenye yuko ndagukunda je nta muntu ushaka kumusambuza none ndetse kukubesha yisuri ni jambe ndayikubesha ijisho ni jambe ndanayibonye ishukuri nana kimwe newe twabwiye duhurira he je mu buzima navuga ko yamaze gushika no muhiri wawe ndakubwira yarufa sivyo oya nimero yi ya telefone telefone ako twumve kisona sivyo none oya gusa nimero aya ndondera ko jewe gusa twari korosha ibintu akarindira tugaheza ikiganiro hanyuma mugaca mubisubiramo kandi ndamukeneye none basi umukeneye agira ikubunyene Yes mwiriwe canke mwaramutse uca bishura bivanye naho herereye ish boy alpha nkuko bisanzwe kwa kundi hahandi ndabifuriza amahoro amahera amagara meza mu banyu no mu vyanyu uno musinakiriye umutumire wanje mwiza sana musanzwe mumenyereye ku mbuga zigiye zitandukanye ndazi kumuzi wowe rero muzi ukora subscribe ukore share ukore commentaire umbwire nk'utubazo dutatu wifuza kumubaza hamwe mwohura bobo meze fresh sana harakano wibagiye yaka amahera imigisha nambara umunezero mu muryango yacu navuze ati amahoro amagara meza hamwe n'amahera imigisha bakibagira wa mugashira ko ntacyo je ndameze neza sana yeah turabibona uraberewe gose wambaye ikoti umuntu wo mu papa nyene batanguye gufiri unukuyikwiza bobo nashaka ko uramutse abantu bariko baradukurikira so ni bobo box ugisingene ni fake yake si pesa imerose kwa mwana shate jibura maswari musamara wa mission misawo cyoce ms ndakujya ukosa z'umuji nande mazina menshi ndaramukija bakunzi ba Alpha Media n'abakunzi ba entertainment yo mu Burundi yo ba bobo box bose iyo bava bakagera ndabakunda cyane bobo je nifuje ko tuvugana ibintu bigiye bitandukanye uno musi nifuje ku donc kumenya différence ya bobo w'umukomedien ataragira dote na bobo w'umukomedien afise dote uno munsi différence iri he uvuze bobo w'umukomedien aho nshize mu gisada cha comedy gusa ahubwo vuga ati ndakeneye kumenya bobo box ego na bobo atari bwagire dote bobo yakoze dote n'umuntu unavuga yuko ari umuntu yitahuye cyane amaze kumenya life niki cyangwa amaze kumenya ejo hiwe ategerezwa kwategura gute cyangwa ubuzima bwe yategereza kubwubaka gute kubera iyo maze kuyumvira gushinga gwawe urapanuka mu mutwe cyane ugakura ari ibintu by'ubwana usanga tugenda ducamwe ariko iyo maze kuyumvira ati ye ntego urwo rwanje ugasanga bw'ibintu by'ubwana ariya byose barabihebye cyane gose iyo abantu bavuze ati muri kino gihe nta kurongora kubera hari ubukene budasanzwe bo vyagira gute mane rego ubukene buba ku muntu n'uwundi munsi wose zo kumva bakubwira ati hariho ubukene ba ku muntu kubera abantu benshi nitwe twitera ubukene ndazi yuko amafaranga ahari ahubwo abantu twebwe bwacu ntituzi kuyarondera tuvuge ko bobo box no munsi afite inoti nyinshi cyane bobo box ntabwo bavuga ko afite inoti nyinshi ariko arahagaze neza kuko ndinze njyama nkafungura hari inzu y'ubujumbura amatara n'amazi umva katangurana nimwe mba nifiti kibazo na kimwe na bobo box kabandanya itera imbere kwa kundi hahandi nyene gusa bobo box turakeneye kumenya après yo guhagarika ibikorwa vya Babukey TV twabonye cyane umenga wajyamye ntwari kurakora ariko mu minsi heze twagiye tubona utanguye kuzura posta ibiganiro kuri Bobo Box TV hari habaye ikibazo nyabaki so novuga yuko kuri Babukey TV ni famille nama nayo babwiye yes Babukey TV novuga yuko ari TV ya mbere ngaha mu Burundi ishobora kuba yaragaragaje image yiwanje kashobora kwerekana talent yiwanje fise rero sinovuga yuko ngo noba naragize muri Babukey TV sinkibarizwayo ndabarizwa kuri Bobo Box TV wanje nkuko tukeneye kwiteza imbere twebwe bwacu ariko inyuma yo kuva muri Babukey kuri Bobo Box ntwaciye ushaka gukora directement hari kibazo nyabaki mbo urabizi uko na change mu bintu by'urubanza nyuma y'ivyo maze kuja mu bintu by'urubanza hama sinashotse nsubira gukora kuri Bobo Box TV ariko urubanza rubanze nk'uruhera nce mvuga ati reka nsubire ku kazi ndeke kuguma ngizene
nicaye ya waraduhaye ikiganiro citwa ukuri kijya kiganiro waciyumviriye gute byo bintu so ikiganiro ukuri inspiration yavuye he donc inspiration navuga yuko uri umuntu wese akene gutera imbere aricara akiyumvira ati mbe nkore gute mbe mpindura iki ikiganiro ukuri kugira kize neza na neza ujya mukobwa twatangiye gukorana yarajara ntakambera arambwira ati ifise ingorane niyi jewe umutipe twavyaranye umwana yaramwihakanye tipe twavyaranye umwana arase kumwandikisha ndicara hano ndavuga ati eske kubera kinanje ntokora ikiganiro ukuri kugira tuze turerekana ibintu biba mu mpande zose haba mu ba entertainer hakaba mu banyagihugu basanzwe aba producers abari bose ubona ko ujya mukobwa avuga ko yatewe inda n'umuntu asanzwe akora imiziki Yeah. I mean umu producer wa audio avuga ngo ni Chizo boy yeah. Ukuri rero inspiration we wayikuye kugira ngo uzuraha abantu ukuri kw'ibintu biba vyinyegeje inyuma donc ya entertainment ibintu vyipasi inyuma yayo inzara manini yabinteye inzara ituma dukora ibintu by'ukuri igatuma dukora ibintu abantu banakunda jewe kubw'inzara byaratumye ntekerezaho ikintu kizima cyo gukora sinavuga ngo nabikwe hana inzara kubera inzara yo ufise inzara wiga gukora ikintu kizima gituma ushika kure ya okay turashaka kumenya rero bobo inyuma wewe yo gukora dote twarayibonye dote yawe byaragenze fresh mbega mariage yo ni ryari mariage nzobamenyesha ntiharagera ariko nzobamenyesha nzotanga invitation nkuko mwa dote yabaye mutabizi na mariage tubona izoba nyene direct nyina ga surprise dutera tukabona ya okay bobo none comedy ryari tuyitege comedy yawe ryari ko tuzikumbuye comedy kuri Bobo Box TV turacyazitegura turacyategura abakinyi naho tutarabagaragaza neza nshobora kwishira ku mugaragaro tuzotegura conference de presse twarigeze kubibwa no mu kiganiro kiraho turi kumwe na Josby ati twebwe ntago turashobora gushira ku mugaragaro TV yacu neza ariko turiko turategura ibintu byo kugira nte gushira ku mugaragaro Bobo Box TV dutumira abanyamakuru abanditsi bose baze bagire nte bagize ico bashikirije cyangwe bagire ico baduhanuye atikora ukugira uko kwa mwebwe n'abajya bandi badukuriye barafise cyiyumviro ciwabo bashobora kuvuga ati wowe dogo kora ukuntu kugira ko kwiteza imbere ya wowe ubibona gute kubaha abagukurira mu kazi canke kutabubaha mbo kintu cyambere je ndakunda kubaha umuntu wese abankuriye cyangwa umuntu asumba ariko iyo mumaze kuba unsumba kanyubahuka ndakubahuka nanje mu kazi rero bisaba kubahana uko iyo mubahanye n'umuntu mu kazi birafasha gutera imbere urumva ujya umuntu abagusumba arakubwira ati aho bari gukora uko ariko mu gihe utabumwubaha nta manoro yigerago buri gihe cyose nakina gutera imbere uze ubahe buri umuntu wari we wese hama uzora kudatera imbere Bobo Box twarabonye misi heze nta nisome nirahera uvuga ko waraye mugasho byari byagenze gute ivyo bintu ni hatari man isi ni hatari mbwe ibintu byo kurara mugasho ca numva ko pore sana twarabonye ko bwa ntiwatevye iyo antuka wamaze y'umunsi umwe gusa hari habaye iki namaze y'umunsi umwe hama ariko ku mutaga bongera banyiriza urazi ko usanga ibintu bigoye ariko nta bantu benshi bigeze bamenya atari abantu bamba hafi nyene bashoye kumbaza ati ibintu byagenze gute man yagize akanwa kagasida nyene datikura umugore w'abandi kubise umugore w'abandi ya aranyinjiriye mu bintu by'ubuntu ze nyene by'ubuntu ubahukanye nurakubita umugore w'abandi uracabakosora man Nsa Nenda mukeneye gato tuyage. Urashobora kurindira gato ikiganiro kigahera cyane. Nenda mukeneye tuyage. Basi hinge iminota nk'itanu yonyene kugira duheze ikiganiro. Oya mama nzurindi. Tuko turakora ibintu by'iwacu nawe turazi. None Bobo uramuzi mu. Nawe je turazinanye. Dada none murazinanye na Bobo nawe. Turazinanye je ndamukunda Bobo. Wewe nkunda we turazinanye jeyo. Ndagukunda nene ubyumva ko ndagukunda. No. Askina. Bakunzi ba Alpha Media Burundi bibintu je none dada witwa gute kwanza? Je nitwa Melissa Ranzi tora tuvugana ndamukunda jewe. None Bobo tuvugana nawe wewe. Je ndagukunda none turavugana. Oya none muhora muvugana murakundana none muri anko. Neje tora tuvugana nawe. Ndamukunda. Je tora tuvugana nawe. Ndagukunda rero vyumve. None uriko uravyumva ko ndikonda. Sawa Melissa basi twari ibintu buke basi. Kuba nkunda nkuko nkora ibintu by'ibiganiro. Uri umufana wiwe canke umukunda bimeze gute? Ya urukundo nyene rurya un couple turakunda. Musanzwe mukundana none. Turakundana ndagukunda. Je turakundana nawe.
oya umvirize ibi bintu biriko bantu bimana je ibi bintu biriko biranshaka Meri wavuze witwa Melissa nitwa Melissa umeze neza ariko ndashima okay nshaka tugende bukebuke sivyo Bobo ngo yari ngaho imbere yawe shaka umbwiza ukuri est-ce que Bobo mwoba muri en couple musanzwe mukundana mu mazige kingana gute muzinanye na Bobo je tumaze umwaka tuzinanye na je kandi ndamukunda je nawe tuzinanye none kuri kuranyihakana je ndakuzi none Bobo uyu tuzinanye jewe oya Melissa none yoba barufa manzurinde ku yoba ari we yakudraze hama mugakundana vyo vyagenze gute ngo tumaze umwaka wose tuzinanye ni jambere umuntu ndamubonye nende uri kuranyihakana kubera iki none oya Melissa none uvuye he kwanza ubunye mvuye muhira ubanga hafi ahanyene mu Bujumbura musanzwe mukundana muragenderanira noneho bahabaye ikibazo nyabaki ku buryo ushika uvuga ngo ndamukeneye mu kiganiro ntushobore kurinda amazimisi anyikata nari karamvugisha nanje ndamukunda none okay wowe uramukunda we none yarigeze akubwira ko umukunda basi mbese by'abantu bari kuravuga nje gusa ndamukunda je ndumva ejo urabona ejo nyene ejo kwa Mungu naho ingorane nk'ibintu nk'ibi nyene ndahantu ngiye kwinugikira umuntu amafaranga umugore w'abandi atangira kumbwira ibintu by'amatiku nk'ibyo ndamutikura nja mugasho ndemwe mushaka ko nzo kwama nja mugasho oya none je nibyo none urumva ni jambere umbonye rero je ndakubonye nawe twamadorera he mvere ko ndagukunda jewe nimba unkunda je ndafise undi nkunda je ndafise umugore none Melissa we ntusanzwe bizi none yuko yagize dote Bobo yaragize dote ndabizi ariko nje ndacamukunda yagize dote none mukunda yagize dote tuvugana ariko ntiyarakimvisha oya kuvugana oya je twari tuvugana none basi nk'ayo ibi bintu uri kuragira imbere ya kamera ntubona ko umuntu bagiranye dote ashobora kugira mu ikibazo maze kamera kwa navyumve gusa ko ndamukunda basi rindira twe duheze ikiganiro hama murabisubiramwo pembeni nshobora kumwemera kandi ndamukunda nashobora kuja mu kidina kimwe nawe atemeka nkunda none Bobo uyu muntu kwari nta nuwenze yarufu nta nuwenze nimwe nayo ndakubwira ati jewe ibintu by'ingorane nguma mpura nabyo ibintu by'ingorane nguma mpura nabyo ariko umenye yuko ndagukunda je nta muntu ushaka kumusambuza none je ndamukunda nta kintu none ubizi ko afise wundi basi bakundana bamaze kugira ko yagize dote mugabo ndamukunda none ushaka basi ko vyogenda nkora iki basi nta wundi worondera ko uyu wunyu ubona yamaze kugira dote ya dose uwundi nkorondera uwundi basi jewe rero nkunda wewe none uze kumpatira ku bandi ntabasha nkunda wewe mbeze ndakubwira umukobwa wawe sindakuze kandi nawe ntunzi uje ngaho uravuga ngo duhora tuyaga ivyo by'inkundo jewe namba mu nkene kwa gahanga no sange Bobo yabarundi umuntu yakwiyitiriye bakaba bavuga usanga kubera Bobo Box ni brand Bobo Box ni brand kuri Facebook ni brand Instagram ni brand TikTok ni brand nimba ushaka kuba warahuye n'undi muntu akakubwira ati je Bobo Box ngo ndi Bobo Box ndagukunda aha mu nyuma zakubwira ngo yari namuriye n'amafaranga ni wewe none basi wari usanzwe uza muhiri wiwe nari maze kuja muhiri we rimwe Bobo Box ibi bintu wewe wumva Bobo ibi bintu wewe uvuga yamaze kuza muhiri wanje rimwe ni jambere ndamubonye none mvuge kabiri atari ni rimwe nari maze kuza muhiri we ari jambere ndakubonye ni jambere umbonye gute bantu bimana bino bintu birakomeye buryo none Melissa basi wewe usaba iki basi ubu nyene usaba iki Bobo ikintu cifuzo cyo ndamubwira nuko ndamukunda none ushaka gire gute ko afise ubundi yamaze kudoda nkunde kuko nanye ndamukunda dukurije ndashobora kumara n'imisi ibiri ntafunguye kubera iki mbana mu telefone akakunyita bakangatira akakunyita afise nimero yiwanje none Bobo Box wowe uvuga ko uyu mukobwa utamuzi kandi wumva mu mazigihe mubonana aza no muhiri wawe ni jambere ndamubonye Imana yo mwijuru ibaho ni jambere ndamubonye amubona uyu oya si jambere ni jambere ndamubonye ni jambere urumva ndinze niyumvira gushika ngaha kubera utari wanka kunyitaba ku telefone siyo mpamvu ndinze shika ngaha none ko jenga turiye ngaha narufa kujya kabiri mu Kamenge jemba kuri 14 ko twakorana ikiganiro none jemba he ani muhira sawa rero nani muhira sawa rero kazimana kubonye sindakubonye basi ninde yakubwiye basi ko ari ngaha ntawe bimbwiye mutima wanje rero wabimbwiye kuko ukunda uramenya hari ibi bintu basi sori kanza arufa icyo kiganiro tweko turakora tuzokibandanye je ndagiye
basi Melissa bari kurindira basi tukabanza twe tugaheza ikiganiro Melissa umviza kwanza ndakubwira banza umureke kwanza none ushaka ko asubira mu gasho nibizi basi ko yari yafunzwe none nije yapfungiwe none umuntu nawe wapfungirwa akunda je sindagukunda erega Melissa ikintu kimwe utegerezwa gutahura banza urindire kwanza umviza kwanza ndakubwire Melissa wewe utegerezwa kubanza kurindira ukamenya ko uyu bobo box afise umuntu yamaze kudota sivyo ukihangana ukarondera uwundi ari mu gukora mariage ivyo bintu manzi ndenda kubwira ivyo bintu by'iwanyu muza na topima ndabizi basera office oya none nk'ubu yo bari we barakudose ndamukunda none umukunda kandi afise uwundi yamaze kudota wobona aca bigenza ndabimubwiye ndamukunda kandi ari jambe ndagukubise ijisho wewe urumva ni jambe wende ndakubwira ko ndinze shika canke baramwitiranyije ndomwitiranya gute erega hari abantu benshi bita bobo box ku Facebook oya rero basi mwahuriye hewe na bobo box nari twari tumaze kubona nari maze kumubona mwahuriye hehe jambe jewe urumva rero sinari maze kuza muhiri wawe kuri kuranyihakana mana yanje bobo box tubwiza ukuri ibi bintu biriko biraba ivyo ari byo ndetse kukubesha yisuri ni jambe ndayikubise ijisho ni jambe ndanayibonye ishukuri nana kimwe nawe twabwiye duhurira he je mu buzima unavuga ko yamaze gushika no muhiri wawe ndakubwira Alpha sivyo oya nimero yi ya telefone telefone ako twumve kisona sivyo none oya gusa nimero aya ndondera ko jewe gusa twari korosha ibintu akarindira tugaheza ikiganiro hanyuma mugaca mubisubiramo kandi ndamukeneye none basi umukeneye agira ikubunyene cengeneye tuyage kandi ubizi ko afise umuntu yamaze kudota we kora ivyi wawe cyangwa ugende ibiganiro tuzobisiramo hanye cengeneye tuyage none basi muca mujana n'uyu mukobwa Melissa reka kumufata reka ngani mwibarabara banza urindire ndakwereka oya apana kumukubita oya ntumukubite kubera man wava basubira kubintera stress dange ibintu bintera stress rekura kwanza rekura uyu n'umuntu w'umukobwa banza ureke kwanza ntushane n'umuntu w'umukobwa man nushaka bagusubiza mu gasho none umuntu w'umukobwa reka rero nibandanirize wewe saba basi ikiganiro tuzogisubiramwo hanyuma nta kundi kandi ibyo bintu man ndanabikunda never none Melissa basi ndagusavye basi mbwiza ukuri bobo box mumaze imyaka ingahe muzinanye cyaje umwaka umwe tuzinanye uraza ahantu haba ego none kubera iki uza ahantu haba ugacuza kumera nk'umufata mwibarabara ni kubana nari nabyumvise ko bamubonye ngaha kandi hari umugenzi wanje twigeze kujana muhiri wabizi ko dukundana niwe yabimbwiye ati sheri wawe ndamucekana none kubizi ko yagize dote wibaza ko ivyo bintu bizoherera hehe umugore wiwe niyamara kubimenya ico nzi gusa nuko ndamukunda jewe none urabizi neza urisuye ko agukunda sindisiye umugabo je ndazi ko ndamukunda none kubera ko uguma umwishira kuzi ko afise uwundi niwo muheba ukabandanya ubuzima bwawe sishobora kumuheba niki basi ukundira Bob ubona abandi bahungu badafise vyanjemo nyene sanga namukunze umukobwa mwiza nkawe none ntufise abandi bantu barabakurondera ku buryo guma wiruka ku muntu amaze kudota n'undi mukobwa kweli ndabafise mugabo nyene urukundo ruragoye nyene uwo wakunze biragoye basi niki ubona je basi nogufa je kubera Bobo asanzwe ari umugenzi wanje urabona nk'uburanyonene ikiganiro vuba nzoca ndamusanga rero muhira kugira ngo dusubire tugikore kuko kijya kiganiro ubu wacononye ntaco nakoze ninagenda basi nzomukubwirira iki niki wumva wontuma wewe je mbwiye ko ndamukunda cyane kandi bishitse nkagira ikibazo kubera ko ndashobora kumara turaje umuhira ntafunguye kubera none bino bintu bimaze igihe kingana gute ni kuva ryari atakuvugisha araheze amezi abiri niyaheze je atariko aramvugisha neza ndaburonde ryambe yaramvugisha neza mugabo mu nyuma yahagiriye dote sinzi cabaye none numva ko yaronse uwundi bavyumva co kimwe ntuwarondera na wundi ndibati yarondeye wundi turi kumwe basi nakaye kajambo ubwira urya muntu bagize dote cyo namugana uko nkunda umugabo we nyambara umusheri wiwe ndamukunda nabindi ibaze nkuba ari wewe mwoba mwaragize dote n'umuntu hagacaza nkundi muntu akakubwira ko akunda umugabo wawe wowe vyakira gute kimwe gusa nuko nzi ndamukunda ego wabitubwiye kumukunda ari nkawe bishikiye ukabura umugore we yaragutangiye inkwano hagacaza umuntu nkuko kwiwawe uje ugaca uvuga ko ukunda umugabo wiwe wo kwiyumva gute birashika n'igihe bari bamaze bagendana bigashika n'ukuntu bari babanye hariho n'abandi bahungu baca bagenda kubera iki sinzi bagahabukira ibintu cyangwa iki n'iki ugaca usanga baragiye kandi urya nawe sinzi ko nabivuga ariko jisho nzi gusa urukundo hagati yawe na Bobo rurahari rurahari kandi rwari rusanzweho
none wibaza ko umuretse ukabandanya n'ubuzima bwawe bw'ahazaza wibaza ko wohombi sinumva yuko vyoshoboka kumbaho nta mufisi ari hafi yanje sinumva ko vyoshoboka none ubona yohe burya yamaze gutangira inkwano akagaruka kuri wewe birashika kamuheba bon uko bisanzwe ufise nimero yiwe ya telefone numva umenga uwo mu telefone mugasubira mukabivugana ko neza kubona urabona nk'ubu bizamaze gusarisha mwibarabara abantu urabona bari bamaze no kuza imukunda naso nugira cindamukunda none kuri kuramuteza urugo buya je narubwo ni wari karagwiteza kandi je ndamubwira ko ndamukunda ni wari kariteza urubwa kubera ikatanyegera basitwege kuri telefone ndamurondeye akanka kunyitaba none nk'ubu message biteshera umeze neza harahera indwi yose ateranyishura none uwo muntu kandi kera yaca ashoka kwishura ibikino numva wo buri kuraja none nk'ubu muzoguma mukundana kandi uziko afise uwundi mugore kwe wowe kwemera basi kuba umugore wa kabiri nk'ubu yovuga ati okay je ndafise umugore nawe kunkunda ndakugira umugore wa kabiri wowe vyemera nzoba nduwambira kuko urya bakundanye je dukundana kandi ari we yatangiye kudota imbere yawe ntaco donc wowe uravyemeye wowe wa kabiri nta kibanza canzi gusa nuko ndamukunda basi nta kundi reka wihangana ubandanye wihangana uko uhaze muhiri wiwe ngira ngo gusa ikintu no guhanura nuko utosubira kuzura mufata mwibarabara nka kujyanye kuko iyo twagwa n'ishavu akagukubita akakugirira nabi urabona nkubiswe n'uwo nkunda nta na kimwe kandi n'uwo nkunda none ubizi gute ko agukunda kandi yaramaze kuduta ubundi twari byo ndiko ndaho ico nzi nuko ndamukunda jewe none nko ngaho ko yagira kubabaza nta na kimwe naba nkubiswe n'uwo nkunda sinusabira nkuko no kubitwa na Murundi bakunzi ba Alpha Media Burundi no mukobwa murabona ko ababaye sana ariko nta kundi ikintu gusa mfise cyo kugufasha jewe ni naja gusubiramwe kino kiganiro cacu wononye nzogerageza ndabimubwire numva icyo bivuga ko gusa ntuzo bandanye umutera stress kuko ari mu bintu byo gutegurira mariage yabivuze wavyumvise stress ndamutera ni wazitera kubera iki base dashobora kumbwira ku telefone na dote nayibonye ahandi nabibonye abandi aribo babipostinze jatabimbwiye muga nk'ubiyo kubwira ati je n'ukuri ibyo gukundana nawe bihagarare ndafise ubundi namaze kugira dote tugira dukora ubukwe ari wabikwibwiririye wo vyemeranye nugateka urabona nk'ubambwiye ngo ntanzi none wumva none twokwemeza bani kiko vyavre yakuzi ko we yavyanse katakubuza jaranzi nimero yiwe ndayifise twamatuyaga none yo canje bigwa gute ubu naho bari umusazi renga n'abasazi basera bafise ubwenge ubu naho buri umusazi waza gufata umuntu ngo yabara utazi sivyo rero biragoye basi ikintu kimwe basusaba abantu bariko baradukurikirana kuko ahari abafana biwe hari abantu babagenzi biwe bariko baradukurikirana wogira akajambo kamwe babasaba abagenzi biwe bariko baradukurikirana bo bashobora kumushikira hafi baze mu mubwiye ko urukundo rubabaza iyo ukunze umuntu ukamukunda kandi nawe akabikwinjizamo urababara iyo aguhemukiye kandi hari igihe ijyambere mu mubwizanya ukuri hagaca haza uwundi akabaciramwo mugabo mu gihe wawundi agifise urukundo agukunda uzimenye kuri kuramugirira nabi kandi nawe bishitse urya nawe nk'ubu nk'urya ya dose bagize dote abigaca bishika gaca muri karamo ati jewe biherera ibintu nabone yo babare basi nk'ubu dufate nk'ubu je ko wumva ari karanyihakana yoba ari karakunda urya muri no misi nk'umuntu waciye abihindura yoca babara gaca yumva uburibwe bw'urukundo aho buri Ibana Imana ibandanye gufasha kwihangana reka basi tubigarukirize ngaha ubandanye wihangana gusa no kusaba kutacuja muhiri wiwe kuko urabona ko afise ishavu je nzogerageza ndamuvugishe numve gusa vyiza ugenda utwaye nk'akanimero kanje kugira ngo uzombaza aho bigeze ndiko ndamukubariza ivyo bintu none hajyawe kwanza ubaye Chama mirango kuri sisi nawe aba kuri 14 urumva sinakure gose oya sikuri akajambo kamwe rero kurya mugore wiwe bagize dote kanyuma cyo duhetse mugihe bazo bariko barayaga n'umusheri we numva baba baragize dote tuzamubwira ko ari karababaza undi umwana pole sana kwe Jenzo gerageza kumuvugisha hanyuma nzoza ndakubwira aho bigeze pole sana rero cureka kurira kubera si vyiza abantu bariko barabona uri kurarira kandi ukuze gutyo onye si fresh ihangana cameraman urakoze rero abantu badukurikiranye murakoze cyane uno mukobwa mbe wavuze witwa Melissa yitwa Melissa asanzwe akunda Bobo cyane Bobo mwabibonye ko yamwihakanye ko atamuzi ariko vuba tugiye kumurondera tumubaze ibintu ngene bimeze tuzosubiramo kijya kiganiro tukako turakora na Bobo murabona ko yagiciriyemo hagati ariko nawe ifoko tumutahura tugatahura kote zose sivyo none je rero ndabemereye ko nzoja kumubariza ivyerekeye urukundo rwiwe na Bobo
hama tubisubiremwo neza bifata umurongo mwiza ivyo ndabibemereye mwebwe nk'abafana ba Bobo abafana ba Alpha Media Burundi n'abantu mwagiriye impuhwe no mukobwa bye rero ugira umunsi mwiza canke ndaguherekeza Anakim. tugende cameraman bye rero mwakoze kudukurikirana kora subscribe j'aime commentaire n'ibindi bigiye bitandukanye kandi mupartage n'abandi babibone bino bintu ciao ciao inyuma ya kamera ni Baba Ziggy aka Junior bye ciao ciao